Kuwa gatanu igerekezo rya ndwi Rusama 2021 mu ntara ya Gitega nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanze inyigisho zo kuzirikana igihugu n'iterambere ku bari mu ntwaro, abarongoye ibisata bitandukanye, abaserukira imigambwe, amashengero hamwe n'izindi ndongozi z'imvukira zo muri iyo ntara ya Gitega. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahamagariye abarundi kumenya ko igihugu ari impetso ya bose, bongera banakizirikana. Yaronge hanura abarundi kwirinda gucafuza igihugu cabo mu makungu. Yarahamagariye kandi abarundi guhinduka bagatanga urunganwe rushasha ndetse no kugira umutima ukomeye kugira bavavanure n'akahise kabi mu kurema igihugu gishasha kuko ataterambere rishoboka kivuga ko ubwoko kanaka ari bubi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ubutungane bugiye kuja ku rutonde kuko amategeko ubatomoye, abacamanza nabo badakurikiza amategeko canke badashoboye kurangura imirimo yabo neza bazoca basubirizwa n'ababishoboye. Yahamagariye kandi abakozi ba leta kwijukira gukora imigambi y'iterambere, yongera asaba abagwizatunga b'Igitega gukorera mu runani rw'intamenwa kugira bateze imbere igisagara ca Gitega kandi ngo bongere bubake inzu ziheje iteka umugwa mukuru wa politike. None rero akanyamuneza ntangere kubona uno munsi dusubiye guhura muri iki cumba muri inama navuga nti turi haziko, inama idasanzwe irimwo abene gihugu ikabamwo bose n'indongozi zabo. Bica vyerekana ko uno munsi ntusanzwe kuko twayagira byinshi. Ni nkuko navuga nti turi haziko, tumeze nk'abaje kwiga kuko mu gihugu cyane cyane nk'icyo Burundi rutereza guma twiga kuko turi bamvuye kure. Hagiye iyo uvuye kure kugira ube mu gihugu ugumuciga ku munsi ku munsi. Navuga nti mbere urugamba turimo tugwiga turiko turarukora kuko igihugu ntugihagarika kiguma kigenda. Kiguma kigenda rero ntushobora kuvuga ngo gihagarare mubwo utegereza ahubwo ugihindura. Nta n'umwe atarabona aho kubaka za Rusengo amazi ubwa mbere abatobekaye yose agatobekara, mugabo uko amazi azaratemba uvuze ngo uyagomere ntatonganuka. Mugo zurareka atembe y'amazi mabaragenda hagasigara haza amazi meza adatovye. Navuga rero ko mu gihugu cyacu ubu turi mu gihe cyo gukora neza igihugu kugira ngo turonke ibirongorotse bisa. Icigwa cy'uno munsi kirimo ivyigwa bibiri, kimwe no kumenya igihugu icarico, ikindi ni iterambere kuko ntidushaka kuba mu gihugu tutagira ubuzima, ntibikunda. Ubuzima dutegereza kuburondera, mugato burondera turi mu gihugu. Ntitwoshobora kuba turiho turasambura igihugu turiko dutoba ryavomo ngo ruce twongera tuce turondera kunywa amazi meza kandi duhejeje kuyatoba. Rero imvo zo kwiga igihugu nuko nkuko nabivuze turi bamvuye kure, dukwiye kumenya aho tugeze duca tuhiga rero kuko hageze igihe jewe niyo abantu bariko baridoga ndaryoherwa cane kuko ncamuna ko bariko barakanura. Maze iminsi iyo ndi mu bantu benshi ndiko ndavuga ijambo, kera twaravuga ijambo ugaca wigira nkuko byose bimeze neza. Mugabo ubu kubera duhana ivyigwa kugira tumenye ivyo dufitaniye ku burenganzira, umwe wese ivyo afitiye uburenganzira, mpora kuvuga mbona abamaze kumanika amaboko bavuga ati naje ndafise ijambo. Kubera iki? Aba yumvise aho arenganirizwa akabona ati bwa bundi n'umukuru w'igihugu bwa bundi arabigwanya, reka ngende ndabivugiye ngaha nyene. Nico gituma ubu basigaye babaza, jerekana ko turiko turakira ko abantu bemera kuvuga. Uvuze ngo abantu benshi bazi ko igihugu c'isezerano ari igihugu ca Kanahani gusa. Kya ca Kanahani Imana yagisezeraniye bene Burahimu, na twebwe twarabaye bene Burahimu. Mugabo nagenda babwiye yuko igihugu c'isezerano ku Barundi n'Uburundi. Uburundi ni igihugu Imana yasezeraniye Abarundi. Ivyo tubaze tuvyumve, ntibihinduka. Ico rero tutagitorera ubuti ntidushobora kumva kubandanya igihugu tumenye icarico.
naho twoba turi umuriyaridi igihugu c'isezerano ku barundi ni iki none bohonyorahe no mwitongo iwawe tuzoca tuza kuha niho none ko umurundi afise uburenganzira bwo kuba mu gihugu c'Uburundi c'amavukiro ategereza kuhaba none duca tuja iwawe turahaba hariho vango zoca nsobanya ntihagire uhinjira baje baja hehe mu kindi gihugu iki kugira butagure kumva amakosa dukora naho twoba umuriyaridi w'abarundi iki gihugu c'Uburundi n'igihugu c'isezerano casezeraniwe abarundi turabanamwo uko bigenda kose bishaka kuvuga iki ubu Burundi ni itongo ry'abarundi si itongo ry'iwawe tuze turabitegera neza ibu Burundi ubona ubu ni itongo ry'abarundi si itongo ryo kwa Karaveri cyangwa kwa Miburo ni itongo ry'abarundi ni ukuvuga uko tungana kose tugundanira muri iri tongo turaringanamwo twese uwozana miliyaridi ibihumbi 2 by'amadolari yoshobora kugura Burundi neza twese tukababaja mu bijanye n'intwaro umurundi wese ashaka ko ari waba umukuru ashaka ko ari waje imbere wari we wese ntiyemera umuje inyuma nuvuga ntidutonze nari cyo muri gira muciga igitwaro datonze kandi umunsi mwokimenya bizaba biheze jere cyo ituma nzaravuga nti tuze turigisha kugira umuzirikanyi wacu tukanuze ukanure kuko umuzirikanyi wacu ubiravye neza uracahumaguza mugabo ntugisinziriye hariho akariho karaduka ubu turahumaguza gusa ubu rero turiho tugira kugira dukanure ntidusubire guhumaguza igituma ruratonze nagenda kibabwira ubwa mbere twamaze imyaka myinshi cyane mu ngorane abambere barapfa abakurikira barasaza barapfa abandi barasaza barapfa ni ukuvuga hamaze kuza abarutse inshuro nyinshi urumva rero bamaze kuba inshuro nyinshi bose badusigiye akantu kubera amabi yadushikiye twese tuca tuba abiyorobetsi mugadutunze ikiri mu mutima umurundi wese rero azi yuko wewe naho uri kuramutwengera hariho ikibi umubikiye nico gituma waza wumva ngo umwana w'uwundi yimba guhisha ivu na kwari kugira bakwinjizemo mu mutwe yuko naho utabona ivu usangwa atari mwene wanyu ariko arakwimbira icobo rero ugenda uvyitwararitse yimba guhisha ivu hanyuma rero mutonze ku murongo uri nyuma yawe ntawuzi uva ngo hava nzibura utegereza guca umuraba rero ntihajya duca tugira umuzingi tukarabana kuba ari ukurerekana burya ni ikintu kiri mu mutima w'ubwenge iwacu psychologique ugasanga wewe kubera ntumwizigiye hari igihugu bakomeretse kurusha abarundi natwe hajya mu Burundi rero hajya ubona twanka gutonda ku murongo umwe wese ni nko kumenga yaciye yigira kareta gwiwe twebwe iwacu nivyo bahise mwese amacumenga yato ya kareta gwiwe hajya muhiri wawe urazoraba umuntu ntiyigera iyo bari mu myidogo yuko batagira uburaro abafonctionnaire urazokumviriza ntibasaba inzu basaba itongo kuko ashaka akareta umuha cagazitira acagira clôture uvuze uti njya nubake urubiridingi ruzobamwe imiryango 100 nta numwe anezerwa ntibemera kubana kuko avuga ati ngago yotobora n'ikibambaza kijiri wacu murazora umwe wese ashaka yugare iwe umwe wese burya rero hajya n'akantu dufise mu mutwe dutegerezwa kuvura kumenya kubana kumenya ko dusangiye igihugu niho rero ndababwira nti none twobi umuriyaridi mu Burundi hariho umuntu aza ati jezo nzoba nakorotiye wanje nta uzongerera none acajahe ko twese tuzoba turiho duhonyoranako azocajahe nimwe hiyo image azohonyora iwawe kuko iri tongo ry'Uburundi ni rusange
mugabo uno munsi rero umwese ashaka parcelle kiye ibarabara bariciye curenzako nibagaruka kuryagura baza mu mpamahera inzu yanje murayisambuye nawe uri umusuma nico turumva biko nigisha avuga nti turaze tumenye igihugu ucumenya yuko iryo tongo ryawe ari ni nakantu novuga nti bagufyondeye barariguha bati wewe uzorima wewe ufise hanini nubona ku barundi novuga nti ugurishije itongo hajya ubugize reka navyite mu gifaransa niho vyumvikana ni transfert de jouissance kuko abarundi twese tujuisa ku matongo nico gituma mu bisanzwe impôt foncier ibaho kuko wewe bavuze bati leta iti wewe aka kantu bari kubamwo n'ubundi murundi yaragakeneye none rero ko ari wewe wenyene rero uciye ukanezerwako curaba gakori utanga kugira ngo abo bandi nabo banezerwe kuri uwo munezero ufise niko kamaro k'ikori. Umva rero twebwe turafise ingorane zadushikiye umva umwe wese ashaka kuba umurongozi mu Burundi duca tubudusimbira hamwe naveho ndahaje aho rero ngo naveho ndahaje ariko niko gakomeye uza wumva umuntu avuze ngo rega naje uranyibuka hanyuma nakira twishi none ko nararekuye baze barambwira hariho rero naciye mbaza ni ubona ari hehe hariho umuntu ariko abigira nabi wewe wosubirira ukumva yuko umuruta yuko wo murusha yambwiye ahatari umushahara ntiyahambwiye urabona ngo nkahajya niwe ujya nakura murusha yashirutse ubute arambwiye abo yosubirira hanyuma mu nyuma twayaze neza njana ubwira nti none nk'ubu ntinomukura nawe acacaho wari uri nawe agaca nyandikira ejo agaca ambwira ati jewe ujya nomusubirira nawe ngaca gukuraho ngaca ndamuzana nkamushiraho uzomuhahezo azobarira busema ntazobarira busema nawe avuze ati nanje uko nyene nukuvuga ari we wese ashaka ko ari we atonda imbere igihugu rero atawemera ko atategeza ko ari we ndongozi ubusimbira hamwe babutanguye kandi ivyo bintu rero dutegeza kuvyikura mu mutwe mugabe igihe tuzovyikura mu mutwe mwaza ko ari iki hari ikintu citwa inzigo n'ishari inzigo iva kuki ndababwire none wewe uzoshika aho hantu uca ubarya ntubaseruve ivyabo ukabimara babona bareke kuvuga bati yahaze nawe natubise natwe turye sico ituma haje wa mugambwe witwa Donato nohe natwe turye uri mu Burundi baratevye babugira nk'irobe bavuga ati wowe maze kubega keshi mbisa nanje mbege nuvuga ntugiye gukorera bene gihugu niko uvuze ugiye kubega gusa wirire urumva twese byaciye bisambuka mu mitwe bimaze kuba nk'irobe igihugu urumva twacibagiye tukigira irobe ryo kubega aho ahereye ubega wenyene reka nanje mbege mbisa nanje mbege ntawe none nibo tubisa n'ubu ntihageze yuko abo badede batubisa natwe tukabega urazokumviza basavuga ngo hakenewe ngo changement ntibavuga ngo urumva ngo nta initiative ikihari yo gukorera bene gihugu twebwe rero twabakora hakenewe changement programme politique uzoye imigambwe yose programme politique irasa nuva gutora kwacu dutora mu kirundi kizava ngo gutora kazuru umuntu muraba mu maso agaca kubera sympathie ugaca umutora n'umutoye kugira ngo mukorera mugabe ivyo byose biriko birahinduka nico twavuga nti umuzirikani wacu uriko ubu urakanura twemere rero kuba dusimbira hamwe urumva igihugu ntitozoba twumva namba